Muraho mwese bakunzi ba BBF TV ndabaramukije cyane. Nibaze ko mumeze neza kandi turashima kuntu mukurikirana ibiganiro byacu. Imana ushizeho kubahezagira, turabasengera namwe murushizeho kudusengera. Nipfuje ko uyu munsi dusangira ijambo ry'Imana, kuba umutunzi mu vy'Imana. Kuba umutunzi mu vy'Imana. Iri jambo umutunzi, ibice birenga 90 abantu bose babajije kuba umutunzi nta muntu numwe abigaya, nta muntu numwe avyanka. Cyo gituma tuzinduka mu gitondo mu kurondera n'uwarose miliyoni zingaha mashaka kongeza ku ikindi kugira ngo baharanire iri jambo umutunzi. Nipfuje ko tuyaga kuri rino jambo kuba umutunzi mu vy'Imana. Kuba umutunzi mu vy'Imana, umuntu ashobora gutunga amafaranga adaharurika. Turaza abakire ba mbere bahari ku isi, ku mugabane wa Amerika, wa Aziya, hirya no hino. Ariko ibanga ry'ibyo byose nabonye ba Salomo bari bafise ibihinda, bari bafise ibintu byinshi cyane. Aburahamu nibo Bibiliya ivuga barabatunzi, ariko muri abo bose nta numwe akiri muri isi, baratabarutse kuko umuntu wese arafise igihe ciwe cyo kuri inosi. Ariko umutunzi wa mbere ni umutunzi atunze mu vy'Imana mu buryo spirituel, kuko iryo tunga riri ahantu uzorisanga, uzosanga gimuriwe mu yindi si y'imwemu niwamara kuva muri uyo mubiri. Dusangira ijambo ry'Imana riri muri Luka igice ca 12. Ndasoma ni inkuru Yesu yariko arabwira abariko baramwumviriza, harimo n'abahungu babiri baje bariko baramubwira, hanyuma arabishura. Hepfo gatonya ku murongo wa 16 niho ngoma mbangukire kubera umwanya. Kandi abacira umugana ati, habaye umuntu w'umutunzi yari afise itongo rimera cyane. Yiyumvira mu mutima we ati, ndagirane ko ntagiraho nimburira imirima yanje. Ati, ndabigenza nsya, ndasambura ibigega vyanje, nubake ibindi binini abariho nimburira imirima yanje yose n'ibintu vyanje vyose. Nzobwira umutima wanje ni mutima wanje, ufise ibintu vyinshi bizohitikirana imyaka myinshi, ruhuka urye unywe unezerwe. Maze Imana iramubwira iti, wagipfu, muri iri joro barakwaka ubugingo bwawe, none ivyo wohitikiranije bizoba ivyande? Umuntu yishingurira nikwamera atari umutunzi mu vy'Imana. Mwene data uri kurangurikirana iri jambo, wamaze kuvyumva, wamaze kumva umugani Yesu yaciriye abariko baramwumviriza. Uyu mutunzi yarafise ibigega ahitamwo kuvyagura kugira ngo aronke pose, kugira ngo ashobore kugubwa neza, donc afate igihe cyo kuruhuka muri isi, ibintu bimere neza. Ariko asanga arikara yateguye ubuzima bw'uruhande rumwe, yibagira ubundi buzima bwo mu vy'Imana. Niko bitumereye na twebwe bantu bakino gihe. Haraho tugira umwitwariko wo kwiruka mu vy'isi gusa, tukagira umwitwariko wo kwiyumvira ubuzima tubaye mu bwa misi yose bw'uyu mubiri tuzosiga muri isi, tukibagira ubundi buzima bwo mu isi y'imwemu tuzobanamwo n'Imana mu ijuru. Nagomba ndakubwire ngo wame wicekinga, wame wisuzuma buri munsi ati, mbega mu isi y'imwemu ko nari muri isi nk'umu ambassadeur, ko nari muri isi nk'umuserukizi wa Kristo, mbega nanje ryajuru nserukira muri isi ni kihe kintu narikozemo? Nabwiye ubutumwa bwiza umuntu, mbega nagiye kuraba umugwayi, mbega ni kihe kintu mwijuru noba nakoze? Hari umuntu noba, hari uwo noba nafashije, hari shikanwa noba natanze. Wame wicekinga, wame wisuzuma buri munsi, urabe ko ubuzima ubayemo hari cyo buriko borongerereza mu bwami bw'Imana. Nagomba ndakubwire mwene data, iyi si turayirimwo, ariko nta wuzigiye dushobora kuyimaramo. Sinzi imyaka ufise ukuntu ingana, iyo myaka wurayizi, ariko wo kubaza iyindi myaka usigaje ntabwo woyirondora, ntabwo wonayimenya. Iryo nibanga ry'Imana. Mbega mu bwami bw'Imana, mbega inyuma y'ubu buzima ni kuri kurategekanya, uko wategekanya
kubaho mu buzima bw'umunezero na Kristo cyangwa uri kurategekanya ubuzima bw'umubabaro udashira. Urabe icyo uri kurabika inyuma y'ubu buzima, kuko icyo naco icyo uziganya nicyo uzokwimbura. Ubuzima uri kurategura mu isi y'imwemu, ubuzima uri kurapanga, ibyo uri kurakora nibwo buzoguha resulta numara kuva muri iyi si. Ndakwipfurije kugira icyo ukoze mu bwami bw'Imana. Umuntu yishingurira ni kwamera atari umutunzi mu by'Imana. Reka uyu munsi uze kuba umutunzi mu by'Imana, ugira ikintu na kimwe uvuga ati uyu munsi imbere y'Imana hari icyo nandikishije. Imana ibahezagire cyane. Murakoze. Shalom, shalom.